ko hariho abantu benshi usanga baja mu ngeso mbi bakiheba bagati ngo wewe wavyakiriye gute? Je naringuze Wari ukuze kuko barya abana Imana yaguhaye n'iryo tunga rya mbere aha kwisi bavye kabisa. nanda kubwira cose je abana banje kugeza uno munsi rero ubona nicaye aha ntakibasha co nihereza nkora mvuga ko ari ryo tunga ryanje n'iryo tunga rya mbere kwisi Imana itaguhaye umwana wigoye hagi ikindi cica umuntu cyane nitama ngiye kugira ati je iki kintu ndakibuze none ntakirondereye hariya ndaco nzoronka haje ubutakaye uri umuntu w'umupfasoni. Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Narcisse Hope Ministry TV aho muri hose murabibona ni jewe ngarutse nyene ni Genevieve niyo kwizera aho mwari mumaze igihe mutariko murambona ariko nkaba nagarutse nkaba ngiye kuzoza ndabashikiriza ikiganiro umupfakazi avamwe intwari. Jewe nyene ngiye kukibashikiriza murambona ni Kaboro Genevieve niyo kwizera, tukaba turi kumwe n'umumama mwiza yabaye intwari mu bupfakazi bwiwe, akaba agiye kutubwira ibyaranze ubupfakazi bwiwe. Reka rero tumuhe kaze abanza twidondore atubwira amazina yiwe, ibisigaye cye tubandanya. Amahoro wiwe. Amahoro neza. Mwotubwira akazina kanyu? Nitwazobeza Nahimana. Gira mwabyumvise yatubwiye akazina kiwiwe, twashaka kukwibariza mbega woba wapfakaye ryari, byo bavyagenze gute, igihe upfakara wabyifashemwo gute? Ko hariho abantu benshi usanga baja mu ngeso mbi bakiheba bagati ngo wewe wavyakiriye gute? Je naringuze. Wari ukuze ego naringuze napakaye mu 2001. Mu 2001 wari ufise abana bangahe? Abana batandatu. Abana batandatu. Mbega umaze gupfakara ntivyakugoye kubarera kubera ko urazi ubwa mbere k'umugabo usanga hangayika n'ubuzima bw'abana nawe umupfasoni ugace usanga uriko witaho utwo mu rugo, akazi yavuye sheri tora karasiyo nyene basi ukaba umwunganira muri tumwe ubona mu rugo. Amaze kuva mu rugo wavyitwayemo gute, wavyakiriye gute kugira ngo umenyere ubuzima bw'ubupfakazi? Jewe naravyakiriye kandi ntibyangoye kanini tuvya n'umuntu nari naramenyereye ibikorwa agiye kuvana mbere kiri muto nkamenya ngira umuntu yokwibeshaho ngiye gupfakara naho nk'abana bamwe bari bakuze nta mwana muto cyane nari mfise kiretse uwa nyuma ya bose niwe yari akiri muto yongora cyane abandi nabo bamwe bari hangayikira nk'agahozo bakakironkera mugabo nanje nkiruka nibyo bafungura yego ko nari umugore w'umurimyi jewe yego wabaruguru ku gatumba anyene iyi ni Bujumbura bararima nararima ahantu mu Kirekura hati oya sindahaza ariko nzoja kuharondera ndahamenya mu Kirekura niyo warima shaha muzabuhinyuza karenga mpako kajabuka muzaza niyo nakorera. Niyo mpamvu rero kubera ko wari usanzwe wifitiye uzi iyo mirimo yo gukora niyo mpamvu ubuzima bw'ubupfakazi bwakoroheye kwakira. Jewe nibyari kureka kunyorohera kandi n'ubutobaza ibintu nk'ibyo icyo nabandi avuga shosho ubonye bimushikiye ntiyoshagira ngo atumurongo yego cyangwa yihebure kuko haje bavuga ati umuntu iyo yavunitse naho ibarakomeye aca yiga gucumbagira hariho abantu bapakara usanga bari bafise n'ibintu kandi n'umupfasoni we bafise ibintu mugabo kubera kwifata nabi
gaca usanga bya bindi byose yaramusigiye ati bizorera abana ugasanga abijanye mu ngeso mbi nyene ugasanga abana barapfuye nabi kandi se yari yarabasigiye ibintu mugabo ntibiba ku bantu bose n'ubundi rero naho ataca aba yamusigiye yemera kugira ati ndagamira uyu n'umuzigo wanje ntawe ndabaha kemera ukaca ingiro urazi itasha ugafata isuku ukagenda hariya barima mu bito ugaca itasha kugira ngo urere bajya abana kuko barya abana imana yaguhaye n'iryo tunga rya mbere aha ku isi babyeyi kabisa n'abandi akubwira cosha je abana banje kugeza uno munsi rero ubona nicaye aha ntakibasha co nihereza nkora mvuga ko ari ryo tunga ryanje n'iryo tunga rya mbere ku isi imana itaguhaye umwana ntaco biguhaye ndafise akabazo bibi none mu gihe abandi bapfakazi iyo bapfakaye uca usanga nubwo boba bakuze bagenda kurondera abandi batama bagenzawe kugira ngo bashobore kuryoherwa urazi wamenyereye agakeya nyene kahariya nyene nawe urabyumva ukaca usanga ntibashoboye kubyakira mbe wewe woba wabigenjeje gute kugira ngo ushobore kwirinda ibyo byose yewe naravyakiriye kuko sinari ndabisanganye nibyo nigeranye ibintu ngivyo yego ntabyo nigeranye kuva mu buto bwanje none muri make wohanura abandi bapfakazi wobahanurira iki canke je nshaka kumenya akabanga wagize canke ikintu washimangiye ko kugira ngo wewe uvyakire ko nzi ibyo ari ibintu bikunda kugora abamama kenshi wewe wabigenjeje gute nshaka kumenya ingene wabigenjeje neza wigoye hagi ikindi cica umuntu cyane nitama ngiye kugira ati je iki kintu ndakibuze none ntakirondereye hariya ndaco nzoronka hajya ubutakaye uri umuntu w'umupfasoni ngira ngo abapfakazi bariko baradukurikirana muriko muravyumva yuko iyo ugize itama mu gihe umaze gupfakara ko biba biguhanze ariko aragerageza kutubwira ubuzima bwaranze ubupfakazi bwiwiwe rero nshaka umpanurira abapfakazi umwe canke babiri batatu boba bariko baradukurikirana kuko nawe urabizi urazi umubabaro wabyo n'umuruho wabyo warabiciyemo urabizi umpanurire nk'abapfakazi boba bariko baradukurikirana ingene boshobora kuvyigenzamo bashobora kurinda burya bupfakazi bakabwemera nk'uko imana ibahaye ubapfakariye mu rugo nawe hajya tujya yarasigaranye nyene ntatwifatemwo nabi ngo adusanzaze akemera kutureresha zirya mfuvyi ziwe agenda arondera duke duke ashirako ajya ntawe unanirwa umuzigo wiwe kuko benshi bahora babivuga ngo baca bahonga abagabo nibyo bariho babikora none wewe ko benshi usanga iyo umuntu amaze gupfakara baza kumwirondeza gose bakaza kukora wewe ntibaza mbega sha uwo ndondera ntagushaka nkakwemerera ucuvavanura n'akabi nkako ugira uti n'akabi nkaho upfakaye kuzeho urumva wifitiye n'abana nta kindi uba ukiri kurarondera mu bintu nka bene uca uhangayika no kurera abana ubuzima bwawe ntibajya abana abagabo bawe basigara ari bajya abana n'ubu jewe sinapfakaye sinakubesha kubera abana banje ngira ngo murabyumva abapfakazi muri ko muradukurikirana yuko umwana akaba ari ugwako umwana avuze ati no kwiga kamukurikirana udakeneye kwiga nawe nyambugira uti ufise kandi gakorwa kamuhati kora akagashoboye akagakora mukaza murafashanya mu tuntu duto duto jewe ubona umuhererezi naramusohoye abyaye gatatu yego kandi nta matongo nari mfise ariko ibujumbura atari iparasera nyene mugabo nariruka ngasega ubwasi nkarimiro guhwera abana banje ndabarera uko nta mwana yafashwe ngo yivye ngo nuko ari umwana w'umukene canke ngo w'umupfakazi nukuri bose narabasohoye urakoze cyane urumva muri make uhanurira abagore b'abapfakazi ko bokwijukira cyane gukora n'ubu ukiri muto urabona hari abiranwa amabase amavoka sombe irengarenga bijya ubikorana umutima witonze birashobora kurera abana n'abo wabasigaranye
urakoze cyane. Murabyumva ko tugiraniye ikiyago ciza kandi kiryoshye cyane, ahanurira abapfakazi gukura amaboko mu mpuzu mugakora, hama ibyo abagabo banyu nabo babasigiye mukamenya ingene muvyitwaramwo mukareka itama. Ego bakabireresha abana babisigiwe, bakareka ingeso cyane cyane zivyara izindi n'izombe z'ubushurashuzi. murabyumva mwabapfakazi mwe, mwige kureka kugira itama, murereshe ibintu abagabo banyu babahaye abana babasigiye, ngo mureke kuza muca mubihonga abagabo. Bibi yatubwiye yuko hariho benshi uca usanga bagiye kubihonga abagabo. Nawe nimba urimo rero wikosore, urabe wikosore. Mwakoze cyane kudukurikirana. Yari Trasis Hope Ministry TV. Nkuko mubibona jewe nyene narindemesheje kino kiyago, yari Genevieve niyo kwizera batazira kaboro cyangwa uzumwite kanyo gato biragusha kubera ko nyene nawe murabibona nyene ko ndi kanyo gato ndi gato gato. Uno musi nironkeye umubibi ndaroso wundi muvyeyi mushasha aha tubwiye intahe nziza yaranze ubupfakazi bwiwe. Nawe wari kuradukurikirana, kura amaboko mu mpuzu, nimba ubuze umutaye uzoze ndaguhedimire ndayakwemereye. Mugana nucu yanyishize ubunyene nucu yanyishize ubunyene. Rero abakunzi ba Trasis Hope Ministry TV ntimwibagire gukora ka kaboro, musharinge, muhereze abandi mu magroupe muba musanzwe murimwo. Naho ubutaha tuzoba dusubira. Mwarahezagiwe cyane, twari mu kiganiro umupfakazi avamwo intwari ikomeye. Ciao ciao. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.